bamurashiye muhira, twari twirirwanye tuvuye mu nama, hanyuma rero ndasubiye kubaramutsa no kubaha kaze mwese abanywanyi bacu muriko murabana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza n'umwanya w'amakuru agezweko ariko aravugwa cane. Ni inkuru y'umubabaro, ibara ryaguye, abapasitori babiri barishwe, uyundi nawe hejeje kwitaba Imana. Abapasitori babiri bo mw'ishengero Ezebu barishwe. Amakuru ahejeje kudushikira kano kanya nuko hari n'abatawe muri yompi, abo bakaba bafashwe rero bikekwa ko boba baragize uruhara mu kugandagura abo bapasitori. Ni ibintu bibaje cane, ni ibintu bigoye gutahura, ni ibintu abantu bamwe batanguye kuvuga ko bishobora no gukomera cane, kuko biraboneka ko indyane ziriko ziravugwa muri iryo shengero Ezebu rishobora gutuma abatari bake basiga ubuzima ndetse abandi bagapfungwa. Inyuma yaho ku munsi w'ejo twari twababwiye inkuru y'umubabaro, inkuru y'urupfu rwa Pasiteri Niyungeko Jean Gordier. Uyo akaba yararashwe, araswa n'abantu bivugwa ko bari bambaye impuzu z'igisirikare c'u Burundi. Ano makuru tugiye kugushikiriza kandi turaza kukubwira ku yundi mupasitori nawe ahejeje kwitaba Imana. Uyo nawe akaba yacikanye ku muhingamo wo kuruno wa Mungu, no kuvuga ku igenekerezo rya 3 z'ukwezi kwa 4 umwaka w'ibihumbi 2022. Turabigaruka ko vyose tugende turaba ukuntu vyifashe ndetse n'abantu bo babinyegeje inyuma y'ivyo bintu, naho ibi bintu bizoherera. Turaza kukubwira kandi ku bapolisi nabo bafashwe. Abo bapolisi bivugwa yuko nabo ngo basengera muri iryo shengero Ezebu, abo nabo kuri ubu bakaba bari mu minwe y'abajejwe kubakurikirana. Turaza kubigaruka ko turabe ivyo bintu biteye ubwoba, nibara ku mutemere. Ni inkuru ibabaje cane, abantu batandukanye bariko baragira ico bavuga kuri ibi bintu bariko barabona. Bamwe bavuga ko birengeye ubwenge bwa muntu, bati uru rupfu, impfu zikurikiranya za buri kanya zama zivugwa, abapasitori ndetse n'abantu bagize uruhara muri ubwo bwicanyi bategerezwa gufatwa bagahanwa. Ariko abandi nabo bati ivyo ntawo vyitega, kuko biraboneka ko abantu bisha abo bantu bari babiteguye ndetse bakaba bari bafise n'ababashigikiye. Turaza kugenda turabigaruka ko murano makuru. Ngira ku munsi w'ejo mu gatondo nibwo hakwiragiye inkuru y'urupfu rwa Pasiteri Niyungeko Jean Gordier, kuyo akaba yararashwe acaracikana ubwo nyene. Ariko ayo makuru y'urupfu rwiwe akaba yaratanguye kuvugwa ku munsi w'ejo, ariko nyenizina abamusanze ku muhani we ku rugo iwe aho aba bakaba baramurashe kuwa 6 mw'ijoro, niho bamurashe amasasu menshi cane aca yitaba Imana. Twari twababwiye ko uwo yasurikira imbere y'amategeko ishengero rya Ezebu yarashwe ashitse ku rugo iwe ahitwa mu Ruziba, zone ya Kanyosha, komine Muha, ni mu bumanuko bw'igisagara ca Bujumbura. Amakuru atangwa n'abahashitse ubwa mbere avuga ko yarashwe n'umuntu yambaye impuzu z'igisirikare. Amakuru kandi avuga ko yamurashe mu gihe yariko agerageza kwinjira imodoka nk'uko bavyigana. Ngira twaragiye tumwumviriza ukuntu bagiye bavuga ndetse n'abatangaje ivy'urupfu rwe bwa mbere, ishavu bari bafise. Ariko ico womenya nuko Pastori Jean Gordier Niyungeko yari kumwe na Pastori Salvatore Nzambimana. Inkuru mbi kandi babaje cane nuko Pasiteri Salvatore Nzambimana nawe yitavye Imana. Ibi bintu birababaje cane, ibi bintu biteye agahinda, ibi bintu birimwo igifungu, ibi bintu birateye ubwoba barundi kazi. Nkuko rero nariko ndabikubwira, inyuma yaho Pasiteri Niyungeko Jean Gordier arashwe, we agacapfa ubwo nyene, harakurikiyeho ko Jean Gordier Niyungeko nawe yaciye anyarukanwa ku bitaro, ariko inkuru mbi idushikira nuko nawe yacikanye yitavye Imana. Uwo nawe akaba yari muri iryo shengero nyene rya Ezebu, akaba yari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yari mu karuhuko rero ngaha mu gihugu c'u Burundi. Uwo nawe rero akaba inyuma yaho yari yakomeretse cane akajanwa kuvurirwa mu bitaro i Bujumbura. Inkuru mbi yatangajwe ku muhingamo w'ukuruno w'Imana nuko nawe
yitavye Imana. Abapasitori babiri bararashwe barishwe n'abantu bambaye umwambaro w'igisirikare. Ibi bintu vyoba binyegeje iki? Ni bande boba bavyenyegeje inyuma? Turagenda tubigaruka ko vyose bana natwe, ariko nimba utarafyonda kuri subscribe wobanza ugafyondako kugira igihe cyose dushize ko inkuru uraje mu mbere bashikirwa nazo. Ano makuru abatohojwe neza, ya makuru mwanyegejwe, amakuru yose ataba ariko aravurwa turayatohoza nka gushikiriza mu buryo buramvuye. Nariko ndakubwira igitero cabaye hafi nk'isaha 2 z'ijoro. Ico gitero kikaba carakozwe ku rugo rw'uyo mupastori. Mu gipolisi rero bakaba bemeza amakuru y'ico gitero c'abantu barashe abo bapastori. Bavuga ko bagerageje kuhanyarukira, no kuvuga abapolisi bavuga ko bagerageje kuhanyarukira ariko ataco bari bagikiza, kuko basanze abo bicanyi bihaye inkumbi bahejeje kwica abo bapastori. Ariko mu gipolisi nanone bakemeza ko amatohoza yimbitse yatanguye kugira ngo izo nkozi z'ikibi zifatwe. Amakuru ndibuze kugushikiriza turaza kukubwira kuri ubu hari abari mu bapolisi bafashwe bikekwa ko boba bari mu bagize uruhara muri ubwo bugizi bwa nabi. Turaza kubigarukako, ariko imbere yuko tubirabira hamwe mwibutse ko twagiye tubashikiriza inkuru zitandukanye, aho hagiye haduka imigumuko, hakavuka ibibazo vyo kwiyamiriza indongozi z'iryo shengero Yezebu. Bikaboneka ko vy'ukuri ari ibibazo bimaze igihe muri iryo shengero. Ishengero rya Yezebu akaba haheze iminsi ririmo indyane nyinshi. Bamwe mu bakristo bakaba bibaza ko ivyo bintu ari vyo vyoba biriko birakwega ibibazo bikomeye, ndetse ari navyo vyavuyemwo iyicwa rya Pasteur Gordier ndetse n'urupfu rwa Salvatore Nzambimana nawe yacikanye ku muhingamo kuruno w'Imana. Bamwe rero mu bakristo bakaba bavuga ko ivyo ari vyo bavyenyegeje inyuma. Hampande y'uwo yapfuye rero hari n'abandi bamaze gukomereka mu mishamirano, nk'akarorero muri komine ya Nyanzarake harabaye ibara, bamwe barakomereka bivanye no ku mishamirano yahabaye. Inama y'abapasitori yaheruka, ikaba iyo nama yarafatuyemwo ingingo, ndetse iyo nama y'abo bapasitori ikaba yarakomboye yaheruka gukombora pasitori wa mbere, ariko atanu umwanya uheze aca nawe nyene yatira vyihuta abandi bapasitori bashasha bamuyoboka. Umunsi vyari bitegekanijwe ko binjira mu mabanga nyezina, abakristo bakaba baciye bagumuka ku maparuwasi atandukanye yo muri komine ya Nyanzarake, nk'uko twagiye tubashikiriza amakuru yacu atandukanye. Ariko abantu bamaze imisi bavugwa muri ivyo bibazo, nk'abantu 4 bagizwe n'abapasitori 3 n'umukristo umwe, bari bamaze imisi bapfungiwe mu ibohero rya Rumonge mu ntara nyene ya Rumonge kubera izo ndyane. Mu gihe bari barekuwe bakaba bazindutse bafatwa n'igipolisi ico muri komine ya Nyanzarake, gisigura ko ari kumvo z'amatohoza. Ntago vyahereye aho, igipolisi caciye gitangura amatohoza kuri izo nkozi z'ikibi. Amakuru ahejeje kudushikira kano kanya nuko hari abapolisi kuri ubu bari mu minwe y'igipolisi. Pastor Salvatore Nzambimana akaba nawe yitavye Imana ku muhingamo kuruno w'Imana. Uwo mukozi w'Imana arongoye ishengero rya Yezebu, we akaba arongoye ishengero rya Yezebu muri Amerika, akaba yararasanywe na mugenzi we Pastor Jean Gordier Niyungeko n'ijoro ryo kuwa gatandatu rishira w'Imana. Twari babwiye ko inyuma yaho barasiwe amasasu yamufashe mu nda, bituma ajanwa kuvurirwa ku bitaro byo mu gisagara ca Bujumbura. Iryo bara rikaba ryarabereye mu Ruziba, ni muri zone Kanyosha muri komine Muha mu bumanuko bw'isagara ca Bujumbura, nkuko nari nabikubwiye. Batashe rero bikavurwa ko barashwe n'umuntu yari yitwaje inkoho. Pasteur Niyungeko yasubikira ishengero rya Yezebu mu Burundi, we akaba yaraciye yitaba Imana ubwo nyene. Mu makuru adushikira avuga ko ishengero rya Yezebu rivugwamwo indyane zifatiye ku burongozi. Hari abapolisi
bafashwe, bamwe mu bapasitori bo muri iryo shengero Inyanzarake mu ntara ya Makamba hari icicaro gikuru c'iryo shengero, bakaba barahagaritswe n'igipolisi kuri uno w'Imana ku mvo za matohoza. Ibi bintu birababaje cane, ibi bintu biranateye ubwoba. Ni bande babinyegeje inyuma y'ivyo bintu? Nk'uko vyemejwe n'igipolisi, inyuma y'urupfu rwa Jean Gordier Niyongeko arongoye Zebu na Salvatore Nzambimana barashwe bariko binjira mu modoka mu rupangu. Niyongeko yaciye apfa nyene. Mu makuru yandi twabashije kumenya, biravugwa ko hoba hari akagambane gakomeye mu ndongozi z'iryo shengero. Abo ngakaba ari nabo boba barakoranye n'abo bantu bambaye imyambaro y'igisirikare bagakorana mu kwica, mu kugandagura abo bakozi b'Imana bompi. Abo ni bande? Hari amakuru akomeye cane turiko turabatunganiriza, turaza kubabwira ido nido ndetse n'umuntu ku yundi, buri zina byose turagenda tubigarukako, tubabwire abantu bavurwa muri ino dossier. Ni amakuru akomeye cane, turaza kugenda tubigaruka ku makuru yacu turiko turabategurira. Ibi bintu birababaje, ibi bintu birateye ubwoba. Abapasitori babiri kwicwa nibara ku mutemere, nibara. Turaza kubigaruka ku makuru yacu ndiko ndagutegurira. Mukanya ndaza mbikubwira vyose ido nido, ingingo imwe imwe ukwayo, ndetse n'abantu bivugwa ko boba barakoranye kugira abo bapasitori bicwe. Hanyuma bene data, nshuti z'umusaraba, agira ndababikire, representa baramurashe, bamurashiye muhira, twari twirigwanye tuvuye mu nama. Hanyuma rero asanga umuntu yamutegereye muhira ariko arinjiza imodoka, caramurasa, aramurasha. Bari kumwe na representa wo muri Amerika, amurasiye imbere y'umuryango, kandi ngo yari umusoda yahagaze, bamubonye aca avaho yiruka. Representa yapfuye, tuzanye ikiziga muri morgue nga kuri hôpital militaire. Uriya muri Amerika nawe bamurashe, amara yose ari hejuru. Niyo nkuru mbi agomba kubabikira bene data, kandi mubibwirane, araziza ubusa. Tutanze mwiriwe pastor, mwiriwe amahoro. Twende tworohewe, turi mu ruhagarara iwacu umugabo. Aje kuvuga amasaso bunyene, no kuvuga ko bamurepresenta hari wa Ezebu baramurasha. Nibo bari kumwe bamujanye ari kiruruma kwa muganga, mugabo representa bavuga ko yacikanye. Ahare ashani hatara iwacu kabisa. Yabahanye ni mu gihe abasoda no yari yagutse. Niho yaba. Hanyuma umuntu yitavye Imana bamaze kumujana kurondera amahoro ge. Hanyuma ubundi nawe bari kumwe ko bari babiri babarashe, umwe bamurashe arasohoka, mugabo bamutwaye na Gihema, bamujanye kwa muganga. Yari umushitsi bumva bari batahanye, basanzwe bakorana mu bikorwa byabo byo mashengero. Cise amurase nyene mw'irembo, ariko akatubwira ngo yinjiye mu rupangu. Rero ubu twe turi ngaho turi kumwe n'abapolisi. Hanyuma we bamaze kumujana, uwo atacikanye direct bamaze kumujana kwa muganga. Niyo nyene yacikanye yari kuri vora, ariwe pasiteri. Ndevya pasiteri yasabikira ishengero rya Ezebu, nanye bamujanye muri morgue, baje n'umudamu wiwe. Ubu twe turi kwibaba nyene kubera abana nibo basigaye n'umukozi ngaho ku rupangu. Wamurashe ngo yarari mu ntuzeye ahantu mu Kamandarena, niho yari yinyegeje imbere y'irembo ryiwe. Hama ngo yaciye itera yiruka, bagiye gukora misiyo yo kwicaca, baragira bandanya. Nivyo niko vyifashe. Ise navyo nibaza ko amatohoza abandanye bakora kugira ngo bamenye izo nkozi z'ikibi ivyari vyo buke. Sawa sawa. Abavuze ko ari imodokari yakase nivyo bamukurikiye mu gihe agaparata baradogeza ku ibombo, ko ntihaduga na bombo ryabo bita kwa Rwabiranga. Twarakunda korera inama. Hari n'ibombo ku giti c'umwembe, hariho n'ibombo.
aca akata nyene aduga ko ariko ataha muhira kuri rya gatatu muri gisere gitamuka ya mbere. Akase rero kugira ngo yinjiye mu rupangi iwe niwe baciye bamurasa. Mugabo umwe amaze kubona ko bamurashe akamasa ku kuboko, wegura imodokari arugurura umuryango kugira ngo yiruke, baca bamutsinda imbere mu bijumbu. Bose rero babajanye. Navyo no kubandanya tugira amatohoza tumenye ivyo arivyo. Naha nyene mu gitaramuka ya mbere baba rya gatatu niwe yari asanzwe aba umupasiteri imbere y'umwarimu bita Siriyake. Bekamu co bibona ni munsi y'ibombo ryanyu, bamwe munsi y'iwanyu nyene kuri baba nyene ngaha iwacu. Nuko niko amatohoza ameze, ngo ari nyegeje mu kamandayena kari ngaha imbere ya Siriyake, nyamuntu yamurashe baje kumurasa baca biruka baduga. Nivyo nta muntu yigeze abamenya, gusa ngo ababonye bari bambaye ibikoti biruka ari babonye hari abagore n'abana ngaha hafi, nta muntu w'umugabo aba ahari ketse abana baba bateramiye ngaho kw'ibarabara, urumva uwuheze gukora iryo bara nabo abandi bose baca bahundagara bakiruka. Sawa mukomere. Komera abo ngaho. Ni sawa. Hamize isozeje kuvuga ni umupasiteri mu banyu umurevera pasiteri wa Ezebo yagiye kurasa ubunyene kandi arapfuye. Aha nyene mu kibano ngaha kujya gatatu abahazi muca muhamenya. Revera pasiteri yari representant wa Ezebo aha nyene mu kibano kujya gatatu. Ca mubona iruhande y'umwari Musiriyake. Bamashe nyene atashe muhira ari mu modokari. Sawa. Niyo matoza turose ubunyene kandi yo atari gukekeranya n'abantu bose niho duhagaze. Tuvuga niho turi.